Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro canke bivanye naho uherereye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kivuga ku mateka y'abaririmbyi bo mu gihugu ca Nigeria. Abo baririmbyi muribaza muti mbega ni bande? N'abaririmbyi bashoboye kumenyekana ku rwego mpuzamakungu, bashoboye kumenyekanisha Afrika mu buryo butangaje. Barakoze birashimwa, barakoze umuziki wabo uratuma igihugu cabo kimenyekana, ndetse na Afrika iramenyekana mu muziki mpuzamakungu. N'abaririmbyi babiri bavukana abamahasa bavukiye umunsi umwe. Abo baririmbyi barakoze birashimwa biteranye n'ubwoba, kugeza n'uno munsi abantu benshi bashoboye kumenya Afrika canke bashoboye kumenya igihugu cabo ca Nigeria kubera ibikorwa byabo byateye bija imbere. Muribaza muti mbega abo baririmbyi ni bande? N'abaririmbyi bavutse ryari? Muti mbega umuziki wabo wamenyekanye ku rwego mpuzamakungu bigenze gute? Reka duhe ikaze bashasha batari bwabone runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabaye ikaze, baze mu muryango wagutse, bisanzure mu bwami bwa Pisco Entertainment, nta mbibe tugira. Urahawe rero ikaze mu kugira subscribe, like, comment na share kugira ngo ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media uzohore uba mu bambere babibonye bitakugoye. Reka rero tumire amate gatoya, turaje tubabwire amateka y'aba baririmbyi bo mu gihugu ca Nigeria bashoboye kumenyekanisha igihugu cabo ca Nigeria na Afrika muri rusangi ku rwego mpuzamakungu mu muziki. Turasubiye kubaramutsa, sanga ikaze muri kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku baririmbyi b'abavukanyi, abaririmbyi b'amahasa bavukiye umunsi umwe bo mu gihugu ca Nigeria. Abo baririmbyi nabo ni P-Square, bamenyekanye ku izina rya P-Square, ariko imbere yaho bitwa ukundi, hariho amazina yandi imbere yuko baza kumenyekana nk'umugwi P-Square. Bari bafise ayandi mazina, mu mazina yabo y'ukuri ni Paul na Peter, bavukiye muri Nigeria. P-Square rero ni umugwi w'abavukanyi b'amahasa bo muri Nigeria, umwe yitwa Peter Okoye na Paul Okoye. Bamenyekanye cyane mu muziki wa R&B, Afrobeat na Hip Hop kuva mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri. Bafise amateka y'ubuzima mu mwuga w'ikirenga, kandi bagize uruhara runini mu guteza imbere Afrika ku rwego mpuzamakungu. Bavukiye ahitwa Jos muri Plateau State, Nigeria, kw'igenekerezo rya 18 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 981. Abavyeyi ni Josephine Okoye hamwe na Moses Okoye. Amashure bize muri Saint Murumba Secondary School Jos, aho binjiye mu mugwi w'abaririmbyi n'imico kama. Bakiga kuririmba, gutamba indirimbo z'abandi baririmbyi nka MC Hammer, Bobby Brown na Michael Jackson. P-Square imbere yuko baza neza na neza mu muziki, barakunda gutamba indirimbo za Michael Jackson, za Bobby Brown hamwe na MC Hammer. Aho nibo bashobora kuba barirefeyeko cyane, kuko bagiye bamenyekana mu biteramo canke mu gukina ama pièces de théâtre mu gihe bariko
basubiramwo indirimbo za Michael Jackson, ba Bobby Brown hamwe na ba MC Hammer, aho barashoboye kuba bariko barakora ibikorwa nk'ivyo basubiramwo indirimbo zabo baririmbyi bari bamaze kuba rurangiranwa ku rwego rw'isi. Itanguriro ry'umuziki hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999 binjiye mu ishure ry'umuziki kugira barusheho kumenya no gucuraranga ibikoresho bitandukanye. Izina ry'umugwi P-Square ryatanguye gukoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2001. Indirimbo ya mbere yitwa Senorita yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2003, ikaba yarabaye intambwe ikomeye mu kumenyekana kwabo. P-Square barakoze umuziki ku rwego mpuzamakungu nk'uko nari nabivuze, barashoboye hano kuba barasohoye alubumu zagiye ziramenyekana cyane ku rwego rw'isi. Barasohoye alubumu yitwa Last Night hari mu mwaka w'ibihumbi 2003, hakaba n'iyindi yitwa Get Squared mu mwaka w'ibihumbi 2005, hagaca habaho na alubumu ya gatatu yitwa Game Over yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2007, hagaca habaho na alubumu ya kane yitwa Danger yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2009. Hariho n'iyindi yitwa The Invasion yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2011, hagaca habaho na Double Trouble yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2014. Iyo Double Trouble ni alubumu yagize gatandatu. P-Square kandi ni abaririmbyi bashoboye kuronka ama award atandukanye. Hano baratsindiye MTV Africa Music Award, baratsindira na Hedge Awards, baratsindira na Channel O Music Award n'izindi award nyinshi zitandukanye. P-Square kandi barashoboye gukorana n'abaririmbyi bamenyekanye nkabo ku rwego mpuzamakungu basanzwe baririmbira mu gihugu ca Amerika, aho turavuga nk'indirimbo bakoranye na Akon muramuzi, ni umuririmbyi yamuka mu gihugu ca Senegal, akaba akorera umuziki mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. P-Square kandi barakoranye n'umuririmbyi rurangiranwa azwi mu mudiho wa hip hop na rap yitwa Rick Ross, akaba ari umuririmbyi nawe nyene akorera ivyo bikorwa, akorera ako gakino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakoranye kandi n'umuririmbyi w'umunyamerika yitwa T.I. n'abandi baririmbyi mpuzamakungu, tutibagiwe abaririmbyi bo muri Afrika harimo na Diamond Platnumz, umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Tanzania, ndetse akaba ari no muri East African Community mu bihugu bigize Afrika y'umuryango w'ubuseruko. Ibiteramo bikomeye bamaze gukora bakoze, aho twavuga nk'ibiteramo bakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari ibiteramo ubona yuko aba baririmbyi bagize umugwi P-Square byari ibiteramo ku rwego mpuzamakungu. Barakoreye kandi ibiteramo bikomeye cyane muri ku mugabane wa Europe, nabyo ukaba warabona yuko ari ibiteramo biteye igomwe. Muri Afrika barakoreye ibiteramo bikomeye muri Afrika y'Epfo, tutibagiye no mu gihugu c'u Burundi. P-Square barahaje barakoreraho igiteramo gikomeye cyane. Nk'uko rero twabivuze, P-Square bari abaririmbyi n'umugwi bamenyekanye nk'umugwi w'abaririmbyi bavukana amahasa. Amahasa ni kuvuga abana bavukiye rimwe, bavuka ku babyeyi bamwe. Rero barakoze umuziki birashimwa, baramenyekana ku mazina atandukanye ugiye uraba aho bahereye, mugabo ariko bagiye kumenyekana ku mugwi witwa P-Square. Ariko mu nyuma bagiye gutandukana bivanye n'amatati. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2017
barashoboye gutandukana kubera amatati bivugwa ko byavuye kuri management yabo hamwe n'umuririmbyi umwe muri bo yari yamaze kushinga ugwiwe. Bivugwa ko uwo mugore amamuko yiwe umugabo se wiwe ari umunigeria, mama wiwe nawe akaba amamuko yiwe avugwa yuko ari umutaliyano. Bivuga yuko rero uwo mugore kuva abanye n'umwe muri abo baririmbyi umugwi P-Square waciye utangura kujamwo amatati birangira umugwi wa P-Square usambutse. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 barasubiye guhuza no gukorana, barakosora, barakora ibikorwa gatoya, ariko byarangiye basubiye gutandukana. Rero nugushika muri uno mwanya umugwi P-Square uzwi nk'umugwi wabayeho. Umwanya P-Square nta bikorwa turiko turabona bariko barakora nk'umugwi. P-Square rero ni icitegererezo c'intambwe mu muziki wa Afrika ugezweho. Nubwo bahuye n'amatati hagati yabo, barerekanye impano, ukwihangana n'ubumwe ko bishobora gusubiza ibintu mu buryo. Amateka yabo ni inyigisho y'uko ibikorwa byubakwa biciye mu mugwi, ugukorana no guhangana n'ibibazo. Turabashimiye ikiganiro cacu twabateguriye, aha niho tukigarukirije. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kubana natwe kuva mu ntango kugera muri uno mwanya. Ikiganiro nari nabateguriye kigarukiye hano. Ayo niyo mateka nashoboye kuronka avuga ku baririmbyi b'abavukanyi b'amahasa bavuka mu gihugu ca Nigeria aribo P-Square. Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro, akaba je nabashikirije urubuga rwacu rwitwa P-Square Entertainment and Media. Nk'uko vyama mu gutangura no mu gusezera, twama dukaribisha abantu bashasha. Rero murahawe ikaze muri buno bwami bwa P-Square Entertainment and Media. Ukaba utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe. Uvyonde no ukazogera urabona ahantu handitse tout canke all, wavyondeko uzobuhejeje ntuzosubira kugira subscribe. Uvyonde no kuri like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa P-Square Entertainment and Media. Usabwe no kugira a comment kugira ngo uduhe commentaire, uduhe intege natwe tubone yuko ibikorwa turiko turabashikiriza, turiko turakora bifise akamaro. Uragira na partage canke share, ubisharinge ku bandi nabo babone uno muryango wagutse, kuko turashaka yuko wo kwaguka ugashika kure kugira ngo ibiganiro tuzoza turacisha hano bizoze birashikira abantu benshi bashoboka. Rero Imana ibahezagire, mugire umugisha, mugire aho muba mwubahwe. Psikologe ndabasezeye, naho gutaha mu kindi kiganiro nk'iki tuzobashikiriza. Thank you.